Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike, umutekano, agati y'akazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari mu gihugu c'u Rwanda, Kenya, Tanzania, mu Buganda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye harimo na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abari ku mugabane wa Afrika mu bindi bihugu bitandukanye ndetse no makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi. Benshi bati intambara yo kwibohora mu Burundi isa niyashitse twavyanka twareka. Hari ibintu mu buzima bidahagarikwa. Ivyo bintu ni ibintu bibiri gusa. Ni ibihe hamwe n'amateka. Nta muntu agwana n'umwanya adashaka kwibabariza umutima. Ni nkuko atawushobora guhanagura amateka kiretse ashaka kwituntuza. Umutumwe rudende wo guhangana n'ibihe hamwe n'amateka ngo nukuyahura gusa. Nginzira yo kuyahura niwo muti abakibona inyungu muri politike basigaranye. Muti gute? Gufatana mu mashati biramota hagati y'abarundi. Uku nukuri hari ibimenyetso 10 vyerekana intambara igeze mu marembo akaba ari bikurikira. Igihugu kigeze mu cicaro ca demi-demokrasi. Ibi turaza kubigaruka ko umutekano ku mbibe z'igihugu samarembe. Urwego rw'umutekano rubandanya gushwanyagurika, abatavuga rumwe n'ubutegetsi babonwa nk'amabingira ndetse ingengabitekerezo bibiri zirahanganye mu gihugu. Ububisha bubandanya kongerekana, ibiganiro mu Burundi n'ikirazira, ubutunzi bw'igihugu bugeze aharindemuka. Mu gihe kandi incabwenge zibandanya gunga igihugu, hari naho kandi ubutegetsi bwafuse itangazamakuru. Abarundi bakabandanya baronka amakuru mbere ku rugero ruta uko vyahoze imbere y'umwaka wa 2015. Ibi byose nivyo tugera tugaruke ko icambere abahinga mu vya politike bavuga nuko igihugu kigeze mu cicaro ca demi-demokrasi. Iki cicaro Uburundi bukirimwo guhera mu mwaka wa 2010 cagiye kiraduza ibipimo bukebuke gihava kirashika ku gasunuzo mu mwaka wa 2025. Abarundi bafise icitwa umwidegemvyo, ariko n'umwidegemvyo ngo kwizina gusa. Ryabaye rya mbere aho ubutegetsi butegura amatora ariko bugasanga kwiba amajwi ntibigikunda, bugafata inzira yo gukoresha imbonera kure zigaherekeza abarundi mu tuzu twitora zikabereka ivyo bategerezwa gutora. Niki akaba ari ikimenyetso kitabesha ngo c'intambara mu vya politike ndetse n'umwidegemvyo mu bene gihugu. Umutekano kumbibe si amarembe. Urubibe rwa Gatumba ruramaze kugabwa ko ibitero vuba naho rwarugawe ibintu biyangaye. Aha ni mu gihe urubibe duhana n'u Rwanda rumaze imyaka irenga 10 rwugaye. Ndayishimiye akaba yavuze mu ndwi iheze ko yihenze akugurira ibitero vyoca bitanga urwo nyene. Benshi bati iki ni ikimenyetso nanone kitabesha c'intambara. Urwego rw'umutekano rurabandanya gushwanyagurika. Mu gisirikare cy'igihugu abandanya kuboneka icuka gikaze. Abasirikare babandanya gutoroka bakagiheba burundu. Aba bakiyongera kubagitaye hagati y'umwaka wa 2014, 2015 ndetse n'umwaka wa 2016. Abasirikare benshi barapfunzwe kubera banse kuja ku rugamba. Nivyumvikana ingene ibato yose yograriza kuja kugwana. Ubuhoho turiko tubona bishasha ububiko bukuru bw'ikambi gisoda busha bugatokombera kandundura. Umuvugizi w'igisirikare n'umukuru w'igihugu bagatangaza amakuru avuguruzanya ku cateye umuriro. Aho ni mu gihe ubutegetsi buriko burafunafuna bwubaka igisirikare cy'imbonera kure gusa zo mu bwoko bw'abahutu. Iki naco ngo kikaba ari ikimenyetso c'intambara. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakabonwa nk'amabingira mu gihugu. Agathon Rwasa uyu benshi baramuzi ku rubuga rwa politike kuva muri Paripeutu FNL gushika muri CNL. Uyu aracunzwe bimwe bikomeye. N'abanywanyi biwe ivyo bamaze imyaka bakoregwa ni nk'ihonyabwoko. Irya mbere mu mateka Rwasa yarankiwe kuja mu matora kubera ubutegetsi bwamenye ko abarundi bipfuza kumuhunda amajwi mu gacerere. Ubutegetsi bwasanze kumwiba amajwi bitoba bigikunda, buca buhitamwo kumwaka umugambwe bugabira imbonera kuri Sorominanka. Niki ngo naco ngo kabari ikimenyetso kitabesha cyuko hari bazo bikomeye vya politike bigihanze igihugu ndetse n'abategetsi b'igihugu. Ingengabitekerezo zibiri zirahanganye mu gihugu.
Ubutegetsi bwizeza abarundi ko bo kwihangana bakigumya bagashira umutima mu nda bugatorera umuti ibidatunganye buhoro buhoro. Abanyagihugu ku bwabo bo bararambiwe bidasubirwamwo arico gituma bahitamwo guhengamira ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abarundi ntibatahura ingene bobura amasi yo gutabira indimo n'udufaranga twabo ubutegetsi bukamiruza. Abarundi bipfuza ko ubutegetsi bwohinduka ngari naco gituma ubutegetsi ntabwo busigaye butakibareka ngo binjire mu kazu k'itora bonyene. Ubutegetsi burabaherekeza mu kazu k'itora bukabatererayo ubwoba. Iki naco akaba ari ikimenyetso kigaragaza ko igihugu caba kigeze ahatemba. Ububisha burabandanya kongerekana. Urugero rw'abanyuruzwa bagaca bicwa rubandanya kongerekana. Abagize Imana nabo barapfungwa. Abo bose ugasanga ivyaha bakoze mu vy'ukuri nuko babemanga ko intwaro y'agahotoro yabarambiye. Ibiganiro mu Burundi vyabaye kirazira kuri ubu. Amakungu yaranuye ubutegetsi gutunganya ikiyago hagati y'abarundi biranka. Ubutegetsi bukavuga ko butagugumwa. Iki naco kikaba caraje ari ikimenyetso ciyongera ko ubutunzi bw'igihugu bugeze aharindimuka. Ubukene buravuza ruwa mu Burundi. Ibiciro biduga ku muvuduko uteye ubwoba. Bikaba bigezaho umukuru w'igihugu yuko akabwira abarundi ku radio ko iwe ataca Kenya ahubwo ivyo badafise bo vyironderera. Aha rero niho benshi basigaye barabazanya iyo bazoronderera igitoro, isukari, ifumbire n'amahera mvamakungu. Incabwenge nazo zibandanya guhunga igihugu. Uko ivyo ubushakashatsi bwagaragaje ko aheze imyaka 10 incabwenge ziyunga igihugu kamwe kamwe. Ubuho ngo bariko bagenda ikivunga. Abigisha muri kaminuza, intwaza ngo mu gisirikare, abaganga b'inzobere ndetse n'ibindi babandanya gukinjura. Aho ni mu gihe abafise amafaranga menshi baguremwe abategetsi babandanye guhungisha ubutunzi bwabo hanze y'igihugu. Naho ubutegetsi bwafuse itangazamakuru, abarundi babandanya kuronga amakuru mbere ku rugero ruto ko vyahoze imbere y'umwaka wa 2015. Ibinyamakuru n'amaradiyo vyo mu gihugu biracunzwe cyane, ariko abarundi baguma baronka amakuru ugezweho azanana hanze y'igihugu. Ubutegetsi burageraho bubura ivyo bubeshuza ku makuru abarundi bamenye, bugatangura kwitwaza ko ayo makuru yatanzwe n'abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi. Yamara abarundi barazi ko ari ibinyoma kuko ntibatahura ingene Rwasa ari umututsi yari guhava atembagaza ubutegetsi mu matora y'umwaka wa 2025. Bitaye ko abarundi barazi ko umwansi rutura Ndayishimiye atinya ari Godefroid Niyombare. Abarundi bagatangura kubazanya ubututsi bwa Niyombare bakabubura, bagaca batahura ko ubutegetsi bwaherewe butakimenya ivyo buvuga. Ngo niki ni ikimenyetso kitabesha cyuko ari byinshi biriko biragaragara mu gihugu bitagenda neza. Izo bimenyetso vyose uko ari 10 tudondaguye ruguru, tukongera kandi tugasigura birerekana gusubiranamwo, tugasubira mu kahitiye vyamaze kwaka indaro. CNDD FDD kija mu ishamba, ivyo yari yagiye guhabuza yaramaze kubisibanganya yo nyene. Mu vyaharanira harimo amatora meza. Aya barundi bakaba bayaheruka mu mwaka wa 2025 gusa. Ubuhoho rero ngibihuha bikaba vyarahuhutse aho umurundi yinjira mu kazu k'itora agasanga yimbona kuri mutererayo ubwoba. Ngivyo ubutegetsi bukabikora uko mu gihe atawundi mugambwe buriko urahiganwa. Munyumvire namwe ngo ubwo bwoba. Ni inkuru kandi igaruka ku bibazo vyinshi vyakagombye kuba vyishugwa n'abategetsi b'igihugu. Benshi bati dushimire Petero Buyoya na Petero Nkurunziza kwiragi badusigiye. Muti ibi vyo bizananye hehe? Kahise ka Petero Buyoya na Petero Nkurunziza karimwe ikintu gikomeye cyofasha rwaruka kubigira ko kugira ngo ejo ntituzokwisange twisamburiye ko ivyo basize batwubakiye. Twibukanye ko Buyoya ari wasa nuko yatwaye Burundi imyaka ya nyuma y'ingoma y'umugambwe Uprona wari warishe igihugu. Uyu rero ngo yarafise akazi katoroshe ko gusubiza itoto umugambwe Uprona mu kuzivya umuzo w'abahutu bari mu nkuruma yo kuvyura umutwe. Ubutegetsi bwa Buyoya bwabona ko umwansi igihugu gifise ari umuhutu ico gihe. Ubutegetsi bwa Buyoya bwabona umuhutu nk'umwansi rutura kurusha ubukene. Iyi niyo nyigisho ubutegetsi bwabesha urwaruka rw'abatutsi bayoboka umugambwe. Umututsi atabibona uko yitwigihemo, umuhutu umwansi w'igihugu, ikiburirane n'ibindi bitutsi. Kurundi ruhande ariko hari Petero Nkurunziza nawe yatwaye Burundi mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Yatwaye mu gihe kigoye kuko abarundi bari buzuye inguma n'ibisebo mu mitima. Akazi kari kamurindiriye nawe kara kugufatanya abarundi kugira ngo umuhutu n'umututsi biyumve nk'abavukana mu gihugu cabibarutse bose.
umugambwe wa CNDD-FDD wazananye mu nyeshamba z'umuhari wa ba Hussein Rajab na ba Nkurunziza babona ko Burundi bwishwe n'ubutegetsi bwa Buyoya mu kudafata abarundi kumwe. Aba bari bahisemwe inzira y'ishamba kuko baraharuye barabona ko umugambwe UPRONA utazigera uhesha kubahiga bukware. Inyeshamba zari zaratawe ko UPRONA itumva ko ivyiza vy'u Burundi vyose bikanywa hagati y'abahutu n'abatutsi. Impande zibiri rero zari zanganya atanumwe akubita urugohe. Ni gutyo twisanze mu ntambara. Abatutsi bidadira ngo bagumane ubutegetsi butagiramwo abahutu nabo bagakubita urutoke n'indahiro zabishwa barenzako. Ngo burya Buyoya na Nkurunziza barahabereye abagabo. Aba ba Petero babiri bacu ngikidukwiye gupfa kukibashimira ntabura vyose. Petero Buyoya yabishaka intambara ari kugumiza ko ivyononekara bikabandanya vyononekara mu gihugu. Petero yabishaka hari kugera igihe agakora ibisa neza nk'abijya vyakozwe mu Rwanda. Ngo ntacari kubuza ko abarundi batemana incuro 100 kuri bijya twabonye vyabaye mu gihugu c'u Rwanda. Buyoya yarahabereye umugabo ahava aragondozwa arumva inama z'abashingantahe aritaba ku meza y'ibiganiro maze abahora barabana y'ingwe batangura gusangira kabisi n'agahiye. Ikirera akaba ari igikorwa ca Buyoya nk'akigoro kadasanzwe kuko yashaka ntawuzi uko ibintu biba vyifashe ubu. Iri niragira ikomeye ngo tuzokwibukira kuri Buyoya. Urya Petero wundi nawe abavyeyi bise Nkurunziza burya izina ryo muntu yarabaye inkuru nziza ku Burundi bw'inyuma y'intambara. Burya kuba yarashitse ku ngoma ariko akihangana ntigera ashaka kugerera abatutsi mu nkoko bamugereye mu myaka za 90 nawe ntitworeka kumwita umugabo. Harya Nkurunziza nawe yabishaka yari gushika ku butegetsi agashoka asubiza igihugu mu magome arondera kwihora. Kuba nawe rero yaremeye gufata kumwe abarundi nkuko yari yarabigwaniye akongera akabisezerana imbere y'abamandera turabimushimiye. Iri niragira ryiza tuzokwama tumwibukirako. Benshi iyo bava bakagera twagira tubasabe kuguma bazirikana na ntaryo ubwo butwari bwaranze Buyoya mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa UPRONA hamwe n'ubutwari bwaranze Nkurunziza mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyananiye aba ba Petero babiri birahara ariko iyi nkuru yari kwishimikira ku mateka two kwita meza yabaranze umwe wese mu gihe ciwe ku nyungu z'abarundi n'igihugu cabo. Muri imyaka ya nyuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndayishimiye ngarakwiye nayo kuhabera umugabo akagarura impene itararenga imirambi kugira ngo ntazohave yibuka kuyigarura yamaze kurenga imirambi akisanga ariko agenda arabira nkayo. Urwaruka nirureke kubeshwa ko umwasi w'igihugu ari gwasamwe n'u Rwanda. Ngo umwasi w'igihugu n'ubukene bwugarije igihugu n'abarundi nkuko abasesanguzi mu vya politike ubutunzi ndetse n'ibindi vyinshi babivuga. Bakabona ko igikenewe mu gihugu ari uko igihugu ahubwo indongozi z'igihugu zo ubwazo zo kwifatira mu minwe ibibazo bitandukanye bihanze igihugu hama igihugu kikabona kuva muri ibibazo vy'ubukene bicugarije. Ni mu gihe kandi mu minsi iheze ubutegetsi bwatanguje ibikorwa vy'amatora y'umwaka wa 2027 bahamagarira abanyagihugu kwitabira ku bwinshi. Hari Gitega kwigenekerezo ya 22 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yahamagariye abanyagihugu kwitabira cyane amatora yo mu mwaka wa 2027 ashimikira ku kamaro kuko amatora yokorwa mu buryo butunganijwe neza burimo umutekano kandi bushigikiwe n'abanyagihugu ubwabo. Ibi yabivugiye mu gutanguza icese umugambi wo kwigisha ivyerekeye amatora vyabereye ku kibuga citiriwe Ingoma Igitega ku mugwa mukuru wa politike u Burundi hari ku munsi wa gatatu igenekerezo ya 22 ndamukiza uyu mwaka. Abategetsi b'u Burundi rero baratanguje imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'2027. Muri urwo rubanza umugwi w'igihugu wigengujejwe amatora Seni watangaje ko imyiteguro igeze kure amafaranga amaze kwegeranywa neza kandi ikirangamisi cy'amatora cyamaze gutegurwa. Nkuko vyashikirijwe n'umukuru wa Seni Prosper Ntahorwamiye intambwe zizokurikira zirimwe inyigisho zigena abafatanya bikorwa mu matora harimo inzego z'umutekano n'igisirikare abacamanza abarongoye imigambwe hamwe n'abamenyesha makuru. Hategekanywe kandi gushiraho imigwi y'amatora yigenga ku rwego rw'amakomine no ku rwego rw'intara. Umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kamaro kanini k'amatora akavuga ko ari umutwaro ukomeye ku mafaranga ya leta mu gihe ubutegetsi bushaka kwihutisha ishirwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'umwaka wa 2020 n'umwaka wa 2060. No kuvuga igihugu
cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi nk'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Yasabye ko amafaranga y'igihugu yokoreshwa neza kurushiriza kandi abanyagihugu bakagira uruhara runini mu gutanga intererano mu bikorwa vy'amatora. Muri iyo ntumbero yavuze ingingo zo kugabanya amafaranga akoreshwa no gukoresha ibitenge nk'ubwiherero, ukabona ko amafaranga agenewe amatora y'umukuru w'igihugu arenga miliyaridi 80 z'amarundi. Yahanuye rero ko ayo mafaranga ashobora gushirwa mu yindi migambi y'igihugu nk'indero, kubaka amashure y'indaro mu makomine 42 agize igihugu. Ngiyo mvugo rero yerekana ugushaka k'ubutegetsi ko gukangurira abanyagihugu kwitabira gutunganya neza igikorwa c'amatora no kugabanya amafaranga akoreshwa mu gihe igihugu kiriko kiriyubaka mu vy'iterambere. Ariko kandi hari benshi bashikiriza amakenga ku cuka c'amatora. Ku ruhande rwabo ababikurikiranira hafi bamwe n'amashirahamwe yigenga bavuga ko hari ivyo baneguye mu matora aheze. Amatora y'abashinga amateka yabaye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025, inaye zegeranijwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye mu bice vyinshi by'igihugu zikavuga ko habaye mwiterabwoba kugira ngo abanyagihugu biyandikishe nk'iyugagwa ry'amashure n'amasoko mu mwanya mutoya. Kubw'ayo masoko mu bice bimwe vy'igihugu, kwinjira mu masoko kuvugwa canke gutunganizwa muri bimwe mu bisabwa muri leta vyatangwa ku bashoboye kwerekana urupapuro rwerekana ko biyandikishije ku rutonde rw'abatora. Imyidogo ntigeze ivugwa ko icese n'abategetsi. Tukagaruka kandi kuco ibwirizwa shingiro rivuga ry'igihugu c'u Burundi. Nkuko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rishasha ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018, amatora y'abashinga amateka nayo mukuru w'igihugu mu Burundi atunganywa hisunzwe ibintu bitandukanye nko mu bijanye n'abitoza, uko amatora agenda n'ikiringo co gutwara. Umukuru w'igihugu atogwa n'abanyagihugu ku kiringo c'imyaka 7 cisubiriza rimwe gusa. Abashinga amateka nabo bakaba batorerwa ikiringo c'imyaka 5. Ibwirizwa shingiro riravuga kandi bijanye n'ibitigiri bifatiye ku guserukirwa kw'igitsina no guserukirwa k'ubwoko mu nama nshinga amateka. Ibwirizwa rishasha y'umwaka w'ibihumbi 2018, amatora y'abashinga amateka nayo mukuru w'igihugu bunatunganijwe mu buryo butandukanye, cyane ku bijanye no kwiyamamaza, uburyo bwo gutora n'igihe c'amabanga. Umukuru w'igihugu atogwa n'abanyagihugu bose mu buryo butaziguye, agatora ikiringo c'imyaka 7 gishobora gusubirwamwo rimwe gusa, mu gihe abashinga amateka batorerwa ikiringo c'imyaka 5. Itegeko ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'ibihumbi 2018 kandi ryaremeje impinduka mu nzego za leta, harimo guhindura uburyo inzego nshingwantwaro executive n'inzego zishiraho amategeko legislative zikorana, hamwe n'amategeko agenga ikirangamisi c'amatora. Muri iyo ntumbero rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoshobora mu gihe yotangwa n'umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umugwi w'abagwanyi w'abahutu uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha n'imyandagaro mu mwaka w'ibihumbi 2000 gutwara ikindi kiringo. Iyo yaba ari ya mbere ishimikiye ku ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ubutegetsi bw'u Burundi bashira kandi imbere umugambi w'iterambere riramugamije gushitsa igihugu ku rwego rw'igihugu kiri mu nzira y'iterambere mu mwaka w'ibihumbi 2040 no ku rwego rw'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 yaranzwe n'intsinzi y'umugambwe CNDD-FDD ku bice 100% kuko ivyavuyemo vyemejwe n'inzego zibifitiye uburenganzira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru, Cibitoke abagabo babiri bashengejwe bagirizwa ivyaha bikomeye. Senare nkuru ya Cibitoke, senare nkuru y'igihugu ya Cibitoke iri mu ntara ya Buhumuza mu burengero bw'u Burundi yamenyesheje ingingo yayo mu manza zibiri zitandukanye z'ivyaha bikomeye. Izo manza zaburanishijwe mu manza z'ikibiriraho mu ntumbero yo kugwanya ukudana no gutuza ibikorwa bisa nk'ivyo mu kibano. Izo ngingo zamenyeshejwe ku munsi wa 2 igenekerezo ya 21 Ndamukiza uyu mwaka. Mu rubanza rwa mbere uwitwa Eric Nyandwi yagiriwe n'icaha cyo kwica umwana wiwe w'imyaka 5. Izo zabaye mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 17 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026, igihe ariko atongana n'umukenyezi wiwe avuye mu mirima, yari afise igikoresho cyo kuvomera imirima, akaba ari cyo yateye umukenyezi wiwe. Ico yamuteye rero caciye gifata umwana wiwe acaracikana. Imbere ya senari wagirizwa aremeye icaha, umucamanza amanishije igihano cyo gupfungwa umwaka, akavuga ko atari yabiteguye. Urubanza rwa kabiri n'urwa Paul Mahwera, umugabo afise umugore arenga umwe, akaba yagejwe gushurashuza umwana wiwe w'umwigeme imyaka 8.
mu gihe ariko arumvirizwa uwo yagirizwe icaha ntiyahakanye ivyabaye ariko yasavye ko yokwezwa agasigura ko vyamugoye kuko afise ibibazo vyo mu mutwe. Icari c'umushikirizamanza yamucira umunyororo w'impaga wo guherayo ariko sentare yahavuye ihanisha Paul Mahwera umunyororo w'imyaka 20. Izo manza zaburanishijwe mu kibiriraho zerekana ugushaka ko abajejwe ubutungane ko kwerekana umuco wose muri ivyo biba vyabaye, gutuza ububisha bufatiye ku vya bikomeye nk'amabakorerwa mu ngo nakorerwa abana bakiri bato bato. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyina ko kugira ngo turushucikanwa nazushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agati yakazera muntu imigenderanire n'ande makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa ijya nino. Numpuza TV Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu vya misuse muriko murakora.